Bakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi ndabahaye amahoro. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi uri hejuru rero ni itariki 6 Ndamukiza umwaka w'2023. Nashitsa ndi ngaha mu Birongozi kuramutsa wa mutama muzi cane Ndakazi Hantoni, mwamenyereye ku biganiro vyiza cane turi kumwe kuri Nyibutsa Akaranga. Bamuzi benshi aja mu Rutana, ahantu hari umunsi mukuru uwo ari wo wose igihugu catunganije, ariko umunsi mukuru w'abakozi ukwikukira, eka niho yama ari n'umwironge wiwe imbere y'umugwi wiwe ndangakaranga uri ngaha ku Birongozi. None twamusanze ngaha arakomeye, tumuramutse amahoro mutama. Ego, wo kwibutsa abagukunda, abakunda imico y'akaranga izina ryawe? Ego ni benshi. Izina ry'iwawe bakakumva n'akajwi? Ego, ni Hantoni Ndakazi. Mbe none wavutse ryari? 1944. Ego, igihugu waragikoreye cane. None nk'ubu nk'umukuru w'igihugu yumvise yuko wakoreye igihugu imyaka myinshi kuva ku mwami Mwambutsa, ubu bikaba bitagikunda yuko ushika kuri nyamisi mikuru, uwo musaba nk'iki? Ego. Twogufasha twishi. Twogufasha. Ego, ntiwokwicira, yokwiyumvira. Ego cane, abantu nka mwebwe mwakoreye cane igihugu mukaba mugeze mu zabukuru. Ego cane, murabo gushigikirwa. Ego, none wa mwironge wawe hari uwo woba warasigaranye ukamwigisha kugira ngo nawe azoze arabukoresha? Gushika ubu ntawe uravyiga ngo abishobore muri wa mugwi wawe? Ego. Ego, uzogerageze ubigishe kugira ngo akaranga ntikazozimire. Ego. Aboza baraza bose wobigisha. Yego cane, turagushimiye kuri aka kanya uduhaye, tukwifurije kandi imisuhuko.